bakunzi b'ikiganiro Yesu araje kuri televiziyo yacu atakwihana nta juru, tongeye kubaha kaze mu kino kiganiro cuno munsi. Ndabipfuriza kugubwa neza mu kino kiganiro kuno munsi mu gishikirizwa n'umuvuga butumwa Nimbona Leonard. Tugiye kuvugana ku ijambo dusanga muri Zaburi igice ca 50, twaza guhera ku murongo wa 16 dushitse ku murongo wa 23. Icyumviro nyamukuru tuza kuvugana kuri no jambo ngo ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko muhanye nawe gose, ariko nzoguhana bishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Mukundwa ariko uranyumviriza ngo ivyo urabikora ngo nanje ngahora, ukiyumvira yuko muhanye nawe gose, ariko ngo nzobishira ngo mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, duhere ku murongo wa 16. Ariko umunyakibi Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe? Kuko uri nyanga guhanwa ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe. Ku murongo wa 18, wibonye umusuma wemeranya nawe kandi bifatanya n'abasambanyi, uhaye ikibi akanwa kawe, ururimi rwawe wigenera ubugunge, uganama uvuga nabi uwo muvukana, uremenaniriza mwene nyoko bwite. Ku murongo wa 21, ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko muhanye nawe gose, ariko nzoguhana bishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ku murongo wa 22, none rero yemwe bibagira Imana, nimwiyumvire ibi noye kubashishimura hakabura uwo bakiza. Umuntu wese ashikanira kimaze cishimwe aba amesheje icubahiro, kandi utunganya ingeso ziwe nzomwereka agakiza k'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Bakundwa, muriko murumviza kino kiganiro, ni kiganiro kitubwira yuko Yesu aje. Yesu aje nukuvuga yuko ivyo uri kurakora Imana irakubona, ivyo ukora byose Imana irakubona. Yona ngo yongera guhunga, wahungira bitarushishi, kandi yari yatumwe kuburira bininewe. Hama ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umunyakibi ngo wiruhiriza iki, wa munyakibi we, wiruhiriza iki kubwira amabwirizwa yanje ngo abandi ariko wewe utayakurikiza? Ngwehe uyibonye umusuma wemeranya nawe, ngo kandi ngo wifatanya n'abasambanyi. Haleluya. Ngo abasambanyi wiyo bariko baravuga iby'ubusambanyi nawe urifatanya nawe. Haleluya. Ngo haye ikibi ngakanwa kawe, ngo ururimi rwawe ugwigenera iby'ubugunge, ugana ukuvuga ngo mwene nyoko bwite, umuremenaniriza mu by'ububeshi. Haleluya. Naco gituma mukundu uri kurunza kino kiganiro, ndakwinginze umve ko Yesu aje. Haleluya. Ngo ibyo rero murabikora, urakora ibyo ushaka, Imana igahora, ngo ariko Imana izobishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kose. Naco gituma mukundu ariko urumva kino kiganiro, Yesu araje vuba. Ndakwinginze ureke kwifatanya n'abasuma, ureke kwifatanya n'abasambanyi, ureke kuremenaniriza abagenzi bawe, ureke kuremenaniriza mwene nyoko bwite. Ibinyoma Imana ntibikunda. Haleluya. Ngo kuko muri nyanga guhanwa ugashiburira ngo amajambo yanje inyuma yawe, ngo ijambo ry'Imana urishiburira inyuma yawe, ariko ugakunda ukwamana n'abasuma, ukemeranya ngo nabo, ngo kandi ukifatanya n'abasambanyi. Ijambo ry'Imana riratubwiye mukundwa uko uraryumviriza ngo ivyo urabikora. Haleluya. Ngo Imana ngigahora, ukiyumvira yuko uhanye n'Imana, ariko ngo Imana izobishira ngo imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kose. Uzobibona nka kujya ngo twama turaba ngo sinema canke video, uzobibona uko vyakurikirana uko wabikora kose, uzobibona. Yesu araje rero abishira imbere y'amaso yawe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngaha ku murongo wa 23, umuntu wese washikanira mu kimazi cishimwe ngo bamhesheje icubahiro. Haleluya. Ngo kandi gutunganya ingeso ziwe
ngo nzomwereka ngo akagiza k'Imana. Nawe ibyo wahora ugenderamwo by'ubusuma by'ubusambanyi, gerageza utunganye ingeso zawe gukubwira ngo Imana ngo izokwereke ngo agakiza kayo. Mukundwa wari kurumiza kino kiganiro, ndagushimiye ukuntu wari kuratahura rino jambo yuko Imana izogaragaza ku mugaragaro ibyo umuntu wese yakoze, ibishire imbere y'umuntu wese, kandi uko byakurikirana Imana izobishira imbere. None turarangije rino jambo, wumve yuko Yesu aje agaragaze ibyanyegejwe byose, agaragaze ibyo umuntu wese yakoze. Naco gituma ndakwinginze wumve gutunganya ingeso zawe kugira Imana iguha agakiza gashitse. Ndagushimiye cyane kuntu wari kuratega rino jambo ry'Imana, ijambo ritubwira kwisubirako tukarondera ingeso nziza, tukarondera kugira agakiza kavuye ku Mana. Nitwame twifatanya n'abasambanyi, twame twifatanya n'abasuma, twama twifatanya n'abantu bafite ingeso mbi. Reka ndangize senga Imana. Mana data wa twese ujagira mu ijuru, Mana uhoraho, Mana ukora ibikomeye. Ndagushimiye ku bwino jambo uhejeje mu Mwami kubwira ubwoko bwawe. Ndakwinginze rigira ikibanza kidasanzwe, ngo umuntu wareke kwifatanya n'abasambanyi, umuntu areke kwifatanya n'abanyabinyoma, kuko muzogaragaza imbere y'amaso yiwe ng'ibyo yakoze byose. Neraco gituma kano kanya ndasabye umuntu wese muse no jambo, Mwami Yesu umwongere intege n'inkomezi, umushoboze kwitandukanya n'icyaha cyose, umwongere ingeso nziza kugira abone agakiza kawe. Ndabisenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.